Nizere ko mumeze neza mwese muri amahoro aho muherereye. Ego uko mubizi uko mubimenyereye ni Eric Nzosaba hano kuri Canke TV. Abatagira subscribe tubatumire kugira subscribe kuri no channel. Ni channel nziza, ni channel ibaha inyigisho zitandukanye ku bijanye n'ubuzima bwo mu gihugu n'ubwo hanze, ingene ama opportunity menshi ushaka kwiga, ushaka kwimuka, immigration, donc ibintu nk'ibyo nibihe bihugu umuntu ashaka kujamo adafise darondeye visa muri Europe, muri Amerika. Murabizi abantu benshi aba subscribers bacu turabashimira buri munsi ingene mudusupportinga, mudushigikira. Rero nawe nimba ari ubwa mbere ubonye channel tugusabe kugira subscribe, naho munsi ufyondaho hari aka notification k'inzogera kugira ngo ibiganiro byose dushize ko uzoba uwa mbere kubibona. Uno munsi rero nifuje kuganiriza abakunzi bacu, kuko abakunzi bacu benshi novuga barabi ibiganiro byacu benshi ntabaragira subscribe. Nobabwiza ukuri ibice 76% nabarabi ibiganiro byacu ariko bataragira subscribe. Rero ndabasabe abantu bataragira subscribe mugira tu subscribe kugira ngo mudushigikire. Ego uno munsi nabateguriye topic ku bantu bifuza canke basanzwe bari muri Amerika, kumbura aho bagishikayo mu gihe kumbure naho bo babifuza kujayo. Hari abantu bavuga bati mbega muri Amerika nubwo ahebuzi bubonekayo, nubwo ahebuzi bworoshe kuronkayo, canke nubwo ahebuzi buriha amafaranga meza. Ndazi nawe warovyimvira. Nimba utarajayo ni indoto yawe, kumbure ndakwizize yuko vuba canke byateba bikunda canke byihuta utegeza kuzojayo nimba ari indoto yawe by'ukuri. Rero nikire kubura kimenya kugira ngo uzojeyo umaze kubimenya. Ikibazo ca mbere bamwe babajije niki: mbega mu gihe uvuye muri Afrika warize muri Amerika ushika ukora? Akarorero urashobora kuba umudokter muri Afrika canke mu Burundi. Rero uwo muntu yabajije yarabajije mbega ushitse hariyo ushika uba umudokter? Urashobora kuba ukora muri bank, aravuga ati mbega kuba ufise experience muri bank, ushitse hariyo ushika ukora muri bank? Niyo mpamvu nje kwishura utubazo bene umutwe. Inyishu ya mbere kuri umuntu ni oya. Uti oya gute? Mu gihe uvuye muri Afrika ukora muri bank ntushaka kugenda kumbure muri bank ya Amerika ushaka ukora canke muri Europe, no. Amerika novuga ni nziza kuba immigrant par rapport à Europe, kuko hari ibintu byinshi ama opportunity menshi Amerika itanga bijya bihugu bindi bidatanga. Iyo ni topic y'undi munsi. Rero mu gihe uvuye muri Afrika ushaka kuba umu engineer, ushaka kuba umu professeur, ushaka kuba uri umu docteur, ushaka kuba umu bankier, ushitseyo ikintu ca mbere ni kwiadapta, kwidocumenta ubuzima bwa hano bumeze gute, Amerika abantu babaho gute, bankiki, bakundiki, amategeko yaho ameze gute, kuko n'igihugu c'amategeko menshi cyane. Rero kubijanye n'ubuzi icambere cyo ukora akazi kariko kose ubonye ko ari available, akariko kose kaba kari available. Rero nta kugaya akazi, bisaba gukora cyane kugira umuntu ashobore kubaho. Akazi kose kabonetse kwa kilanswa tisunze ngo narize hari iwacu muri gihugu cyacu na mu professeur na mu docteur na kano kazi. Aya ugakora akazi kariko kose gashobora kuguha amafaranga. Ica kabiri yarabaje ati mbega nubwo ahebuzi muri Amerika bwo baburiha neza. Nko mu gihe umuntu agize amahirwe yo kujayo yovuga ati ngiye nkore akazi kanaka kugira ngo nshobore kwiteza imbere byihuse. Hari ubuzi by'ukuri, hari ubuzi butariha amafaranga menshi, hari ubuzi buriha neza, numva bivana nako ushobora kugira nako ushobora gukora. Novuga reka ndabaye nk'akarorero. Nko mu gihe uri umurundi cyangwa umunyarwanda ukaba uri umumekanisye. Umumekanisye mu gihugu cyacu
murazi ko ntiyubashwe cyane, ntiyubashwe rwose, ariko burya ni umuntu afise akamaro gakomeye, kuko iyo modoka abategetsi bagiramo cyangwa iyo modoka ikunguruza uja mu ntara zitandukanye cyangwa mu bihugu bitandukanye cyangwa muri ville zitandukanye, burya umumekanisiye atahari iyo modoka igize ikibazo urumva nta wundi muntu wo kuyikora. Rero burya umumekanisiye ni umuntu akwiye kubahwa, ni umuntu akwiye guhabwa agaciro mu mwuga wiwe. Rero nka Amerika umumekanisiye, donc nakaroro ndabahaye, umumekanisiye araronka umushahara mwiza, araronka umushahara mwiza, kuko urashobora gusanga akandi kazi umuntu ashobora kubera muri Amerika bakora ku isaha wandikirwa umushahara. Ushobora gusanga akazi ushobora gukora wandikirwa amadolari 10, 12, 15 ku isaha. Ugasanga akazi umumekanisiye akora ku isaha wamwandikira amadolari 20, kumbure 25 ku isaha. Urumva umushahara ni sawa. Akandi karorero ndabahaye nk'uburorero nka bubiri gusa. Umushoferi novuga muri bihugu byacu kandi ntiyubashwe. En fait akabazo dufise muri bino bihugu byacu bikiri mu nzira y'amajambere. Urana nk'umushoferi urashaka gusanga nk'umushoferi nk'akarorero w'ikamyo canke wa bus, ushaka gusanga atubashe cyane, adahabwa agaciro iki. Ariko nko muri Amerika umushoferi w'ikamyo novuga ko kari mu buzi bwinjiza amafaranga. Kari mu buzi bwinjiza amafaranga, kuko urashobora gusanga nk'umushoferi w'ikamyo bivanye kumbure na company akoramo canke bivanye na experience afise, ugasanga arashobora nko kwinjiza ça dépend nk'amadolari 35 ku isaha. Urumva ugasanga undi muntu yize kumbure cyangwa ari mu manager w'ahantu kanaka ari kwinjiza $20 par heure cyangwa $15, kumbe hari undi muntu azi gufata vola neza agatwara urukamyo neza ari kwinjiza amadolari 35 ku isaha, 40 ku isaha. Urumva ni kuvuga rero ubuzi hariya anye canke muri Amerika ubuzi wewe rabakazi hari akazi ubona mengo karasuzuguritse canke karagayitse, ariko ako kazi wasanga karaguha amafaranga meza kurusha na wa muntu yirirwa yicaye mu biro azunguka ku mashini, akazi kiwe gusa ari gutypinga kuri clavier, ariko basanga ku mushahara canke ku mufuko ntaho muhuriye n'umuntu akora akazi k'inguvu. Rero tuzitwa inguvu novuga ko turiha neza muri Amerika. Rero inyishu ku nshuti yacu yari yabajije ikibazo nk'ico nibaza ko ari iyo. Icambere navuze akazi kose ushitse uronkayo urakora, bidasiguye yuko kajya kazi aho ukora mu guci wanyu ushobora gusura kugakora hariya. Hari umuntu avuga ati nari umwigisha, nari umudokteur, nari umuntu wa bank nani. Ico usabwa nuko uja muri training cyangwa muri formation bivanye na carrière ushaka kujamo. Maze kugira formation ugahitamo ikintu ushaka gukora hariya, hanyuma ukagenda ugakora. Ugiye gukora training umaze kumenya kumbe ukoze n'utubazo, kuko hariya ho ntibagorana ngo baguhe ibibazo biri trick ngo bakuyobeze, no. Uje muri formation ubwo ushaka gukora ikintu ukunda uyumvamo, hama ukagenda ugakora. Kuvuga ati kumbe uvuye mu gihugu nta kamyo uzi gutwara akaduga gatoyi, ukavuga ati mbega hariya noce ndabigenza gute, uragira formation amezi kanaka cyangwa indwi kanaka, maze kumenya ugapasa ikibazo hama ugatwara ikamyo. Kenshi mbere usanga uri gutwara neza abanyafrika, kuko abanyafrika benshi hariya baripanze, barafise amakampani yabo, benshi usanga batwara neza iwabo. Ndabaye nk'akarorero hariho nk'abakenya bane baba muri Texas, bafise company y'amakamyo. En fait ni company amakamyo manini yunguruza ibintu, usanga banakoresha n'abazungu. So nk'abo narabonye harakora umunyarwanda umwe
n'abakenya bandi n'abandi banyamerika nyene. Abakenya bane batanguye ku makamyo atatu, rero niko ndaraba bageze ku makamyo amajana atatu. Murumva abantu bane bageze ku kamyo amajana atatu mu gihugu c'amahanga, murumva yuko Amerika igeze ku ntambwe ishimishije, kandi ni igihugu c'ama opportunity ushobora gutera imbere ukagura company yiwawe. Harabona abonye bise ama company yo gukubura, kugira isuku ku mazu, mu ma company, kugira isuku mu mabanki. Urumva umuntu nk'uwo aratera imbere, of course acatanga akazi. Hariho n'abarundi bamwe nabonye bafise ama company yo gukubura ibarabara, mu gihe haje ama snow, haje amabarafu agwa mw'ibarabara, bakagira ama truck, imiduga igenda ikuraho bijya bibarafu mw'ibarabara kugira imiduga ibandanye irengana. Hama baheje gukuraho bijya bibarafu, izo kamyo zabo kaca zisesa umunyu kugira ngo bijya bibarafu ntibisubire kwibumba, bije umunyu ucu biyongesha, imiduga ibandanye irengana neza. Nkabo n'abarundi, no kuvuga Amerika ni guca ama opportunity ariko tugoye gushikamo. Inzira rero namambwira abantu, gerageza green card nimba ufise indoto kujayo. Hama maze gutera imbere muri Amerika, uzoza uteze imbere Burundi, uzoza imbere n'uzoza mu nyuma uteze imbere Rwanda. Ndiko shaka kuvuga gutyo ku bantu twumvikana ururimi bariko barankurikirana. Abantu batazi nyine bashaka applyinga, hari ama video menshi nakoze ngaha, ushaka kubirana, ushaka kuyaraba ukaronka ako karyo nawe gusubira kubirana, gusubira kandi kwibuka gushasha, ugashaka kuvuga Imana yashaka kuguha chance ugashikayo, ukiteza imbere, ugateza imbere n'umuryango wawe, ugateza imbere n'igihugu cyawe. Ego nico nagira ni ishure. Ufise akabazo ushaka kubaza muri commentaire, utaragira subscribe, ndakutumira kuri subscribe. Iyi ni channel nziza, ni channel yigisha ibintu byiza byo mu buzima byo kwiteza imbere, paraporo y'ibindi bintu umuntu agenda takumwanya araba samara atanico biri bumufashe mu buzima bwa misi yose. Ego ushaka gupartage no video nimba yaguhimbaye, abandi nabo ikabashikako. Murakoze cyane. Kenzo isaba niba muri kumwe kuri micro. Iyi nayo ni Canke TV ku bwanyu. Reka tubashimire cyane.